Inkuru yacu rero nyigisho y'uno munsi ni inkuru ibintu bikunda kwibonekeza mu buzima dusanzwe tubayemo. Ni inkuru yabaye mu gihugu cya Nigeria aho umugore n'umugabo bari bubakanye, uyo mugore akaba yari yitwa Chioma, ariko kandi uyo mugabo wiwe inyuma yuko bakoze ubukwe, murabizi neza yuko umumama amaze kwibungenga akibaruka abana umwe babiri, hariho ukuntu vraiment tayi yiwe ihinduka. Bamwe baravyibuha cyane, abandi namba yahora ari muto ugasanga aravyibushe, inda ibaye nini, arabaye amatama abaye manini, ubuzima nyene bugahinduka. Rero umugabo wiwe igihe cyose yaratanguye kumuryagagura bivanye n'ukuntu abona ko umugore yahindutse, no kuvuga apparence yamukunze afise aragakumi keza gato gafisa gataye kabamisi aserutse akavuga ati ego ndemeye. Abone rero umufasoni wiwe tayi yiwe yaramaze kuba ukundi kuntu, amatama ni yose, inda yaramaze guseseka, no kuvuga asigaye agenda yidibamiye. Muri benshi muzi ukuna bamama bigenda bamaze kuronka abana, surtout kuba mama bakunda kwibaruka par césarienne, hariho ukuntu itaye ihinduka vraiment mukabona yuko hariho difference. Uyo mupapa rero yatanguye kuryagagura umugore amubwira amajambo akurikira: ntugisa neza, itaye yawe ntikinyatira, ntabwo mbona yuko nogumana nawe umwanya munini. Umugabo atangura kuzafata umwanya yigumira mu kabare, akavuga nti jewe ndataha umugore kuko nta kintu gishasha ngiye kurondera mu rugo. Udukobwa abonye udukobwa dusereva akabona ko ari two dukumi tugezweho, yabona udukumi tugiye kwishuri akabona ati aya niyo y'amatayi yaguzanje. Rero umugore biramukomeretsa cyane, imisi yose aguze impuzu akambara, umugabo nta munsi nimwe yamubwira ngo uraberewe, yama yamuryagaguye akamubwira ati he kuntu gisa, ukuntu kiboneka, nta kintu na kimwe we cyo kubera. Umugore atangura gucika intege, estime yiwe, estime de soi, atangura kumva yuko ariko arasubira inyuma, abona ko nta n'umuntu yobona ko ari mwiza. Kenshi banagiye no kuri eglise yagiye bamubwira ati uraberewe, ariko ntiyavyizera kubera ukuntu umugabo wiwe babana mu nzu ari we yategezwe ko amamutera intege amubwira ati usa neza mugore wanje, ariko asanga ivyo binatanguye kubibura ku mugabo wiwe, bituma rero nawe ca cizere cyuko yaba ari umugore mwiza kimuheramwo kirahera burundu. Niho rero umugabo amaze kubona ati uyu mugore wanje n'ukuri ntaco ndabona yuko nta kintu gishasha ndiko ndamubona ko, atangura kuja mu bakobwa, atangura kuja mu ndaya, arata urugo, arata umuryango. Umugore biramubabaza cyane ku mutima. Aho rero bari bafise umubanyi, yari afise umwana w'umuhungu akuze imyaka 6, ntiyari akuze, yari kiri mutoya w'imyaka 6. Rero basohotse baca bahura n'uyo muryango, acabwira umugore we ati urabona umugore wa kanaka ukuntu yagumanya gataye. Mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV muri ko murankurikirana bivanye naho muherereye. Ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV Burundi. Reka ngire ko ndabifuriza umwaka mushasha mwiza mu banyu no mu vyanyu, mugire amagara meza, mugire n'iterambere. Uyu mwaka wa 2025 ubabere uwumugisha, muronke ivyo mwifuza vyose mu mutima, kandi mube hafi y'Imana kuko nico gisumba ibindi vyose. Reka ndakubitse wewe uri kurankurikirana utarakanda abonnement, ndagusavye ukande ako kantu ubona gatukura ka subscribe, ubu mu abone wa Roy TV Burundi, kugira ngo ntihagire ikiganiro na kimwe kizogucika ku biganiro bica kuri no mbonesha kure. Ino mbonesha kure itanga ibiganiro vyiza kandi vyubaka kandi bikigisha. Uno munsi yo dufise ikiganiro cigisha cyane citwa inkuru nyigisho. Ni ikiganiro gifise inyigisho y'ubuzima tubayemo bwa misi yose. Ndagusaba rero kugira ngo ufate agatebe uwicare wumvirize, ni wumva hari ico vyakunguye ushire muri commentaire icimviro cawe canke se inyigisho wakuyemwo. Ni Bella Shaka umenyesha makuru wa Roy TV Burundi. Inkuru yacu rero nyigisho y'uno munsi ni inkuru ibintu bikunda kwibonekeza mu buzima dusanzwe tubayemo. Ni inkuru yabaye mu gihugu cya Nigeria aho umugore n'umugabo bari bubakanye, uyo mugore akaba yari yitwa Chioma, ariko kandi uyo mugabo wiwe inyuma yuko bakoze ubukwe, murabizi neza yuko umumama amaze kwibungenga akibaruka abana umwe babiri, hariho ukuntu vraiment tayi yiwe ihinduka. Bamwe baravyibuha cyane, abandi namba yahora ari muto ugasanga aravyibushe, inda ibaye nini, arabaye amatama abaye manini, ubuzima nyene bugahinduka.
rero umugabo wiwe igihe cyose yaratanguye kumuryagagura bivanye n'ukuntu abona ko umugore yahindutse no kuvuga apparence yamukunze afise aragakumi keza gato gato gafisa gataye kabamisi aserutse akavuga ati ego ndemeye abone rero umufasoni wiwe tayiwe yaramaze kuba ukundi kuntu amatama ni yose inda yaramaze guseseka no kuvuga asigaye agenda yidibamiye muri benshi muzi ukuntu abamama bigenda bamaze kuronka abana surtout kuba mama bakunda kwibaruka par césarienne hariho ukuntu itaye ihinduka vraiment kabona yuko hariho difference. Uyo mupapa rero yatanguye kuryagagura umugore amubwira amajambo akurikira ntugisa neza itaye yawe ntikinyatira ntabwo mbona yuko nogumana nawe umwanya munini. Umugabo atangura kuzafata umwanya yigumira mu kabare akavuga nti jewe ndataha umugore kuko nta kintu gishasha ngiye kurondera mu rugo. Udukobwa abonye udukobwa dusereva akabona ko ari two dukumi tugezweho, yabona udukumi tugiye kwishura akabona ati aya niyo y'amataye yaguzanje. Rero umugore biramukomeretsa cyane imisi yose aguze impuzu akambara, umugabo nta musi nimwe yamubwira ngo uraberewe, yama yamujyagaguye akamubwira ati he kuntu gisa ukuntu kiboneka nta kintu na kimwe we cyo kubera. Umugore atangura gucika intege, estime yiwe, estime de soi atangura kumva yuko ariko arasubira inyuma abona ko nta n'umuntu yobona ko ari mwiza. Kenshi banagiye no kuri eglise yagiye bamubwira ati uraberewe, ariko ntiyavyizera kubera ukuntu umugabo we babana mu nzu ari yategezwe ko amamutera intege amubwira ati usa neza mugore wanje, ariko asanga ivyo binatanguye kubibura ku mugabo we bituma rero nawe cyacizere cyuko yaba ari umugore mwiza kimuheramwo kirahera burundu. Niho rero umugabo amaze kubona ati uyu mugore wanje n'ukuri ntaco ndabona yuko nta kintu gishasha ndiko ndamubona ko, atangura kuja mu bakobwa, atangura kuja mu ndaya, arata urugo, arata umuryango. Umugore biramubabaza cyane ku mutima. Aho rero bari bafise umubanyi yari afise umwana w'umuhungu akuze imyaka 6, ntiyari akuze yari kiri mutoya w'imyaka 6. Rero basohotse baca bahura n'uyo muryango, acabwira umugore we ati urabona umugore wa kanaka ukuntu yagumanya gataye, uguma witwaza ngo kubera ngo wibarutse ngo abana par césarienne ngo niyo mpamvu itaye yawe yahindutse. Ati raba kanaka ukuntu asa, raba ukuntu ameze, agataye kiwe yagumye ku gataye française, yagumye ku gataye nyene kaboneka neza, ariko wewe ntago witaho nta kintu nakimukora ciza, ntuzi kwitwararika urugo rwawe, umenye ukuntu umugabo wawe umwitegurira ku buryo ugumura mwatira ku mwanya ku mwanya. Niho rero uyo mugore yaca yumva biramukoze ko cyane, aca aragenda yegera uyo mubanyi wiwe arambwira ati mugenzi ndagusavye umbwire sokre yawe ukoresha kugira ngo ugumana ko gataye kandi ufise umwana, mbega we vyagenze gute jewe kuva nkivyara nkaronka abana rabataye yanje yarahindutse kandi umugabo wanje ntabwo akinyipfuza nkuko yanyifuza kera, ntabwo akimbona yuko ndi umugore nkwiriye kuba iruhande yiwe, aranyinuba, nta attraction nkifise ku mugabo wanje, sigaye numva yuko n'urugo rwananiye, sigaye mbona ko umugabo wanje ntagikwiriye no kumuryama iruhande. Umugabo w'uyo mubanyi avyumvise biramubabaza cyane, niho kuca yegera wa mugabo aramubwira ati ibintu uri kurakora ntago ari vyiza, kuba wovuga yuko umugore wawe atariko arakwatira, atariko aragira umubonekano nk'wowe ushaka, ntuzi tege sokre yacu tuge nta mwana tugeze turonka, uyu mwana nuwo twadopse, umugore wanje ntaribaruka kandi nubwo yo kwibaruka mu maso yanje aguma ari mwiza kuko ntago nakunze umubiri wiwe gusa, ego umubiri urimwo ariko hari vyinshi biduhuza nk'umugore n'umugabo bisumba iyo apparence physique wowe uri kuribazako. Ati raba umugore wawe n'umuntu yitaho urugo, ateka neza, arababana neza, abana bose bafite indero nziza, aranagusengera kandi arakora mwese mukagira iterambere, ariko no musi uri kuramubona yuko adakwiriye kwitwa umugore kubera yuko apparence yahindutse kandi kumva zo kurondoka mukaronka abana ari wo muryango wanyu. Hambye ati nejo bundi uri kurubaka urugo rwawe ntuzorabe kanaka ngo abandi bari ku mataye abandi bameze gute, ntubuzi sokre y'ugo rugo ukuntu gubatse. Rero uyo mugabo yarumvise iyo mpanuro yumva agize kwicuza mu mutima, aravuga ati mugenzi sinarinzi ko iyo mwana ari uwo mwadopse. Ku bantu mutumva kwa adopta icari cyo ni mu gihe umugore n'umugabo bashobora guteba kuronka umwana bakaca bahitamo kuja mwirerero bagatora umwana akabitirirwa, uyo mwana bakaca nukuvuga iyo mwana bayiswe yuko ari umwana ari adopte kuri uwo muryango, abari gwabo kuko ntibamuvyaye ariko n'umwana badopse mwirerero.
rero uyo mugabo aca asaba imbabazi umugore wiwe, umugore kuko nawe yakunda umugabo wiwe nta kundi kuntu yaramubabariye umugabo wiwe kuko yaramukunda cyane kandi yashaka kubaka. Rero abagabo canke abamama abantu mwese muko murankurikirana, inyigisho dukuramo ni yahe? Ukabuzi yuko ufise umuryango, umudamu wawe ukuntu wamukunze ameze akiri inkumi, inyuma yo kuronka abana hariho vyinshi bihinduka. Niryo tandukaniro riri hagati yo kwitwa inkumi no kwitwa umuvyeyi. N'akarorero turaba mama bacu, mbega ukuntu turavye ubufoto bagikora ubukwe canke bakiri inkumi, mbega dusanga ariko bameze ubu twebwe tumaze kuboneka? Haba hari itandukaniro. Rero menya neza yuko umugore wawe atazoguma ari kwa kundi nyene inkumi. Umuntu ataronsa umwana ntagashobora kuguma kwa kundi amaze konsa abana 3-4. Umuntu ataraje kuri maternité ngo yibaruke ntagashobora kumera nk'inkumi itazi ukuntu ivyo vyose bimeze. Rero abapapa nimuze muri ihenda yuko umugore azoguma ari muri ya parence ya une jeune fille, une jeune demoiselle. Umaze kubaka urugo menya yuko umudamu wawe byinshi bishobora guhinduka, ariko kandi ibibahuza ni vyinshi nk'umuryango, ikiyago, urugo, iterambere, guhanurana, kubahana no gukundana. Kujya mugira ni isezerano, ico nico kintu nyamukuru utegezwa kugumiza mu mutima wawe, ukamenya ati nubwo vyohinduka hariho vyinshi biduhuza. Namwe ba mama, ego urashobora kuba wibarutse, urashobora kuba waronse umwana, ntushireka kuyitaho. Ego urashobora kudasubira kuba inkumi, ariko hari akantu ushobora gukora agasport ibiki bikagufasha, ukaguma umubiri wawe uri souple, ukaguma wokora utuntu n'utundi uri chap chap. Ugashobora gukura utuntu mu bubanguzi mu bukerebutsi nubwo dosiye kuba yankumi, ariko hari utuntu wokora nyene kugira ngo nawewe ugume wiyitayeho. Urashobora kutaba inkumi ariko ukaba umumama yitahuye kandi azi kwitaho, azi gukerebukira urugo rwiwe. Rero inyigisho rero dukuramo ni nyinshi. Ushobora kuba nawe hari cyakubayeko woshira muri commentaire, ushobora kuba uri umupapa wahora ubibona ukundi kuntu ku mudamu wawe, hanze nta vyiza biriyo, ikiri mu rugo nico nyene, gumiraho nyene. Namba wifuza yuko bigenda ukufashanye, ja muri sport, muhe courage, muha amajambo meza, arashaka kumwubaka agatuma na wene ivyumviro biri muri we bihinduka, akabona ko ari mwiza uko vyayimeze kose, akabona yuko mu maso yawe akiri kibasumba. Ndagushimira rero wewe wakurikiranye ino nkuru nyigisho. Inyigisho ukuyemwo ishire muri commentaire, ntibibagire no gusangiza abandi. Ushobora kuba ufise umugenzi ari muri bino bibazo, kamurungikire kugira ngo akarabe. Ushobora kuba ufise umugenzi w'umupapa nawe nambura umupapa, ukabona yuko ivyo bibazo akunda kubigutura, murungikire ino nkuru nyigisho kugira ngo ahindure ingendo, yongera agarukire umudamu wiwe kandi amutera intege, kuko niwe bari umwe. Ngo kimwe guteranya kimwe bingana kimwe mu gihe abantu bamaze kubana. Ndabashimira rero mwese muri rusangi. Mu buhinga bwa kamera turi kumwe na Dr Zombi, abikora neza cyane. Reka ndamutera intege mu kazi kiwe kandi abandanya bikora nkuko nyene. Yari Bella Shaka, umumenyesha makuru w'imbonesha kure Roy TV Burundi. Murakoze cyane, mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao. Roy TV.